wa muntu wubaha Imana ariko umaze iminsi uhondobereye n'ibibazo biremereye umutima wawe bikarusha ubwenge n'umubiri, araje kugutaba, araje kugutaba. Ndashobora kukurekurira muri ibyo bintu rimwe. Yarumvise ugusenga kwawe, yarambariye ati nzokwishura abantu muri iki gikorano, uzoza kumbarira. Ntuvuge ngo ujya mugabo ngo ndiko ariko aravuga, uzobibona kandi uzoza kumbwira icyo Imana yakoze. Yarumvise ugusenga kwawe, ewe mugororotsi umaze iminsi witse umutima, ndagufitiye iganuke. Yarumvise ugusenga kwawe, araje gutabara rero. Akira inyishu uvuye ku Mana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Shimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, 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 mbega urashimwa n'Imana. Hima hariya hanze baratumva, gerageza muririmbe namwe. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Mu kubaho kwawe, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Hima, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. No mu ngeso zawe, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Mu runganwe rwawe, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Hima, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Urashimwa, mbega urashimwa n'Imana. Dusome rero Itanguriro igice cya 6, duhere hajya kujya murongo wa mbere nyene.
turasoma kugeza hariya mbere hepfo hari hepfo dusome. Maze abantu batanguye kugwira ku isi babyara abakobwa. Abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ko ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Wararavuga ati mpwemu wanje ntazokwamara nyinyurana n'umuntu ibihe byose, kuko ari uw'inyama gusa. Nuko rero iminsi yiwe izoba imyaka 120. Muri icyo gihe hari bigatanya mu isi. No mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakababyara kw'abana, nibo babahizi ba kera babaye barurangiranwa. Nuko Uhoraho abona ibibi by'abantu ingene ari byinshi mu isi, kandi ko ibyiyumviro by'imitima yabo byamenyereye, mwe havuga ngo byamogoreye gukora ibibi gusana ntaryo. Uhoraho yicuza icyo yaremeye abantu mu isi, bimutera intuntu mu mutima. Uhoraho aravuga ati abantu naremye nzobamara mu isi, uhereye ku muntu, igikoko, icikwega n'ikiguruka mu kirere, ko nicujije icyo nabiremeye. Ariko Nowa we uhorahagira gute? Ariko Nowa we uhorahagira gute? Aramushima. Yamushima iki none? Uru nigo rubyaro rwa Nowa. Nowa ubwa mbere twumvise ko yari iki? Yari umugororotsi. Ugira kabiri, Nowa ntiyagira iki? Agasembwa mu gihe c'urungano rwiwe canke abo barukanye, niko banditse hano. Ijambo rigira gatatu twabonye yuko Nowa yagira gute? Yagendana n'Imana. Imana yacu nihabwa icubahiro cyane. Naya majambo y'Imana tumaze iminsi turiko turavugana hano kuri uno musozi, kandi buri munsi wose Imana yari ifise ikiyaga natwe, kandi twarabonye yuko ico tubera iki kimazi canke gikomeye twokwirata nuko twoshimwa n'Imana. Kandi twaravuze yuko ata muntu ashima ikintu atakibonye, atakigenzuye, canke ngo abera kibwiwe bamuha amakuru y'ido nido. Aha nanje nabagiye bikeyi muri byinshi nashimye hano hantu, ariko kumbure nagera ahantu nicaye ndi kumwe n'abandi bantu dukorana, ndaza nzoronka umwanya wo kubabwira byinshi nashimye hano. Rero kuko nararonse umwanya wo kubyitegereza, nararonse umwanya wo kubiraba neza, hanyuma ndabishima. Kandi namwebwe murabise ibintu mwashimye mu buzima, kandi naje narababariye nti ndabise umuntu nashimye mu buzima namuberetse nuriya mufasha wanje. Narababariye yuko hariho byinshi namushimiye kugira ngo tubahane. Twararirimbana muri kohari, tuhava turayirongora imyaka 13. Urumva rero twarabanye kandi turaziranye. Kugira ngo rero umuntu ashime ikintu aracitegereza neza. Imana rero yitegereje mu gihe c'urungano rwa Nowa, aha ngo hari mu ntango cyane z'ibihe abantu batanguye kugwirirana. Kandi naravuze ngo abantu kugwira ni byiza, ariko kandi iyo bagwiriye birakeneye uko gestion yabo yicarirwa. Nk'ubu nariko ndaraba aba bantu basengera hano mu Nyakabiga, mugabo nsanga barabyicariye, barabitunganya neza. Ehera aba bantu baricaye, naho bicaye hanze mugabo ndavise ibyizigiro yuko bumva neza, ndavise ibyizigiro ko bicaye neza,
mwaravyicariye siko none kandi buryo kugwirirana kw'abantu naho gusaba yuko umuntu yitanga cyane muri gestion yabo, ariko kandi twaravuze ko kugwirirana kwabo nako ari inkomezi. Aha uko mubaye benshi gutya niko iri shengero rishishikara kugira inkomezi. Nukuvuga yuko ntazogera igihe mutanguye kubaka urusengero bizoshoboka kubera yuko inkomezi zabaye nyinshi. Yesu nashimwe cyane. Kandi iyo abantu babaye benshi mu by'ukuri ivyiyumviro vyabo bitondetse neza, ari abantu bashimwa n'Imana, ari abantu bakorera neza y'igikorwa, ivyiyumviro biba byinshi bakungurana, kuko inyakamwe inyagimwe nyene siko none ngo nawe nyene ngo ikagira gute uwo mugani w'ikirundi ntimuwuzi, nawe nyene ngo igira gute ishima ari ukwishikanye siko none none Imana ishima yuko mu nyakabi y'Imana yabagwije nihabwa icubahiro. Ariko igisigaye muri uku kugwirirana kwanyu igihambaye nuko mu bwinshi bwanyu mushishikara kubaha Imana, mugashimwa n'Imana, mugakora ivyo Imana ibona yuko ari vyiza. Imana nihabwa icubahiro cyane. Muri urwo runganiriro rwa Nowa abantu ngo bari bamugoreye ivyaha cyane. Imana iravuga ngo mpwemu wanje ntazokwama ikaranyunyurana n'umwana w'umuntu, none iminsi yiwe nigabanywe ishigwa ku 120 kugira ngo ntiyamara ikaragora Imana. Ariko kandi mbega uno musi 120 bangahe bashobora kuyishitsa none? Usomye muri Zaburi harakubwira neza iminsi y'umuntu yuko ari mike, ashoboye kuramba ngo amara imyaka 70 ingahe 80 cyangwa 70. Uno munsi Esperance de vie mbega ni imyaka ingahe muri bihugu byacu? Ni gitangaza. Wobaza abantu narigeze kwigisha ku majambo ya Karebu ingene yarinza saza afise inkomezi. Ndabaza abantu ni ufise imyaka nka 84 ninde? Ubu nobaza ntawe noronka bakeye ngirango imyaka igenda itumara kubera isi yacu aho kuba imyaka y'umuntu igenda igabanuka, igenda iba mike. N'ubu ndiyumvira ngo mbega abana tuvyaye bazomara imyaka ingana gute none se? Umuntu ageze ku myaka 40 abatanguye kumera nk'umutamu. Nkajewe sindakwiza 50. Mugabo abantu bamye bandaba ngo papa ngo umushatsi wirabura ngo uri kuragenda ngo hatanguye kuzamo ibintu vyera. None ibyo bintu vyera biza kwera iki? No gusaza none. Imyaka yo bari myinshi. Myaka 47 ukaba umaze kuzana imvi. Ngira ngo ni responsibility nya ibiko dukora. Ubu nawe yambariye ngo rega ngo ni ibi byo kujya tujya ngo biri muri engrais chimique. None twogiki. Ari gupfa turapfa. Turabijya none tugire gute? Arumvise undi mugabo yanse gukoresha telefone mobile ngo ni ibintu bibi ngo birica. Ariko ejo bundi naramuravye mbona nawe atangiye kugenda agenda yunama imvi zarenze umutwe yiyandaza. None ko atayikoresheje ariko yicwa n'iki none? Ivyisi nuko reka ndabireke. Hanyuma rero Imana yitegereje muri ico gihe ca Nowa, ibona abantu imitima yabigurugumba irondera ivyaha. Erega nuno munsi muri isi yacu yuno munsi abandi ivyaha bimaze kuba nkinga zabo. Genda urabaho ubaye, genda urabaho uca, urabe mu kazi, ingene abantu batakigomba gukoresha ukuri, ingene abantu aho bageze barondera ivyo basahura mu gishingo cyo gukomeza ibintu ngo bagwize umwimbu, barondera ivyo batwara. Ni gitangaza. Umuntu wese ageze ahantu aho kuraba ico yokora araba ico yotwara. Isi yacu n'amagorwa akomeye cyane. Abantu bari korompi ku rugwezo ruteye ubwoba. Ariko wewe bamenye Imana, wewe wakijijwe, ndaguhamagarira ngo ugaragaza ukubaha Imana aho uri hose,
ubandanye gushingira intahe Kristo, wemangira umwami wawe azoguhemba. Imana nishime cyane. No rero Imana yitegereje abandi bose bo muri ico gihe, ibona barononekaye, ingeso zabo ni ibyaha gusa, ariko ngo Imana imwitegereje Nowa we bigira gute? Iramushima. Ndakwifuriza gushimwa n'Imana. Ndakwifuriza gushimwa n'Imana. Abantu bataraza kugushima umanze ushimwe n'Imana. Ego kuko ivyo abantu biragoye. Uno munsi barabishima, ejo bakabigaye. Abantu baragoye. Ego ariko niwe bandanya gushimisha Imana, izotindi kwemeze n'abo bantu babone yuko uri umuntu w'Imana. Yesu nashimwe cyane. N'ayahandi usanga bitoroshe. Tubona rero ingene Imana yashimye Nowa, imushima ko ibi bintu bitatu. Ubwa mbere yuko ari umugororotsi. Twaravuze ku mugororotsi, nta muntu yo kwitwa umugororotsi ata igipimo kihari. Iyi nzu kugira ngo bavuge yuko igororotse, bashirako ibipimo, bakaraba yuko bigoroye neza, izi nkuta zigoroye, ibi byuma byose mu kubikora barasize ibipimo kugira ngo barabe yuko bigoroye. Haya nawe ubona ari ikimanuka gutya, ariko kimanutse ku gipimo nyene. Mbega niko ego none twego dupima yo dupimisha iki? Ni vyagezwe n'Imana. Nimba ijambo ry'Imana rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, umwanse wamaze gutukugororoka. Ivyagezwe n'Imana bivuga ngo ntukibe, iyo wivye uba wataye kugororoka. Ivyagezwe n'Imana bivuga ngo ntugasambane, usambanye uba wataye kugororoka. Iyo rero ugendeye mu vyagezwe n'Imana, kandi ivyagezwe ni byinshi. Ajya amabwirizwa ya Mose 10, ajya n'urufatiro, ariko hajya usomye Bibiliya harimo n'ayandi mabwirizwa menshi. Abahinga babisasanguye bo basanze yuko ho bari yandi 613 anyegeye ngaha muri Bibiliya. Bega biriho. None ko navuze ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, wabonye hajya muri amabwiriza 10 haraho vyanditse none. Ariko hajya gabuye mu bice bibiri. Hariho ayavuga ku Mana n'abantu, hakaba n'ayavuga abantu ku bandi. Mbere niyo menshi ashika kuri 6 ari munsi. Umiriza, nitwagendera mu mabwirizwa y'Imana, tugakora ivyo urabona yuko ari byiza, tuzoba tugororokeye Imana. Kandi twarabonye yuko umugororotsi ari umuntu wo kuratwa. Imana iramurata. Imana yararase Yobu, irabwira Satani ati uvuye hehe? Ati mvuye mu isi kwigendagendamwo. Wamboneye umusavyi wanje Yobu ingene atunganye, ari umuntu w'umugororotsi, ata muntu ameze nkawe. Haleluya. Yesu chomba jewe nawe uno munsi Imana itwitegereje iri mu ijuru, ikavuga ati ndavisa abagororotsi, ndavisa abantu mu Nyakabiga no mu Kamenge, mu gipolisi no mu ishuri ya Bibiliya. Imana ishimwe. Mbega vyoba vyiza? Sabwe vyoba vyiza? Imana itwishimiye vyoba vyiza? Ninde muntu yumva vyo munezero? Haleluya. Hariya ku kazi awukorera bakavuga bati ibi bintu naho vyabaye naka ntarimwo, naka turamuzi, n'umuntu agenda neza. Yesu nashimwe. Ndakunda ibishinga ntaye nk'ibi. Iyo umuntu w'Imana akorera ahantu hakagira ibintu vyononekara, ariko bakavuga ati naka ntimumushiremo, kenshi mbere muzobona nuko abantu muri kino gihe agakiza bagafite nako. Ariko twegeye twihana n'atari ahani umugumvise imyaka mike mugabo mwishengero ndahamaze igihe kirekire cyane gose, kandi kitari gito, imyaka simiki. Yego umva abantu bagakora ibintu bakavyonona, mugabo bakavuga ati none ko ari ibintu bitugoye ko twatase, ninde yo twumviriza? Bati naka natwumviriza. Uwo n'umukizwa rero. Kandi murabizi hariho n'abantu usanga ukazi barabahaye amazina ngo ni ba pasteur. Nimugerageze
mvuze ngo ni ba pastor twege ntibidutera ishari ntangorane. Erega iryo jambo iyo zina baguhaye nuko bakuzi ingene ugenda. Ni gishinga ntaye ciza. Yesu nahabwa icubahiro cyane. Haleluya. Yesu cyoma rero natwe Imana twitegereje ikaturata ikavuga ati ndafise un element mu nyakabika. Ndafise umuntu w'ikimazi ashingira intahe yerekana ukugororoka kwanje mu byakora byose. Kandi twarumvise yuko umugororotsi ahura n'ibibazo byinshi. Erega amageragezwa akurikirana abagororotsi ariho, ariko twumvise ngo amarushwa y'umugororotsi nangahe ni menshi, ariko rakagira gute akayamukiza yose. Ndagufitiye iganuke muri kino gikorane, wa muntu wubaha Imana ariko umaze iminsi uhondobereye n'ibibazo biremereye umutima wawe bikarusha ubwenge n'umubiri, araje kugutaba, araje kugutaba. Ndashobora kukurekurira muri ibyo bintu rimwe. Yarumvise ugusenga kwawe, yarambariye ati nzokwishura abantu muri iki gikorane, uzoza kumbarira. Ntuvuge ngo uya mugabo ngo ndiko ari karavuga, uzobibona kandi uzoza kumbwira icyo Imana yakoze. Yarumvise ugusenga kwawe, ewe mugororotsi umaze iminsi witse umutima, ndagufitiye iganuke. Yarumvise ugusenga kwawe, araje gutabara rero, akira inyishu uvuye ku Mana. Si ibyo gusa, umugororotsi twarabonye yuko afise amasezerano. Hari impamvu tugororoka, hari impamvu tutamera nk'abisi, kubera yuko turafise amasezerano. Ayo masezerano dufise nayo yavuze ngo mugire umugororotsi ko azomererwa gute. Mbega mwese muragomba kumererwa neza. Bwa bundi mumeze nkanje ndababonye, naje ndakunda kumererwa neza. Ndabatera inkuru, ndabagira akantu kamwe, ntimushavure, ntimugire critique, ariko kandi naho mweyigira nta ngorane. Muga muraza kwigira hanyuma pana ngaha mu rusengero. Narabagiye ko mvise umutwaro ukugabanuka, noneho inakibunda nafu twazananye no munsi. Ariko rero ndafise ingorane mu buzima, nge dukeye mugabo turyoshe. Yeme nguja n'isura ngo nge dukeye mugabo tumeze gute turyoshe, kandi barampaye uturyoshe nga Imana bahezagira. Ibyo rero sinzi uzobinkuramo bizogorana. Ngira ngo nico gituma bya biharuro byo kugabanuka bidakunda. Jewe ngomba nge duke mugabo turyoshe. None icyo so kumererwa neza none se. None nga muri mege ni bande bagomba kujya nabi. Bwa bunda kari mu mpene ariko kari mu ntamu. Namagani mugomba kujya neza, ntagira mugomba kujya nabi. Mugomba kumererwa neza. Ubiriza rero ijambo ry'Imana turafise amasezerano ngo genda mugira umugororotsi ko azogira gute. Yereka muzojya neza. Mbega muragomba kwambara neza? Sabwe murabishaka? Sema amen. Mugira umugororotsi ko azogira gute, ariko umunyakibi azomererwa gute. Uhereye uno munsi utandukane n'ububi, utandukane n'ivyaha, ni uzokwambara no kubega ukabegwa. Erega umunyakibi ntabegwa, yobegwa gute? Kandi ajya rujya ivyo akora byose mugihe ati naho ugira gutyo umugabo uragowe, igitima cama kivyimbye. Nico gituma abanyakibi kenshi kugira ngo baronka aho baruhukira barondera ahantu boronka ibintu bibasamaza ngo barabe ko boronka, bo bavuga ngo ni morale. Twende tugendera kuri morale, tunezerezwa na mpemu yera. Imana ishime cyane. Nivyo twarabonye kandi yuko mu byatumye Imana ishima Nowa, yamushimiye yuko atagira agasembwa mu burunganwe bwiwe. Twaravuze hari ibyaha byinshi by'urunganwe.
muri kino gihe hari ibintu byinshi byanduza abantu, byanduza ubugingo bw'abantu. Ntituravuga ku rubuga ingene abantu bahandurira, ntituravuga ingene imibereho igenda itituka y'abantu. Abantu ugasanga bagendana udusembwa, ugasanga umuntu yitwa umuntu w'Imana mugabo ku kazi akora bararambiwe n'ibyiwe, kubera yuko arakora akazi mugabo ugasanga arankana n'abantu, nta muntu bahuza. Bara abantu bamera gutyo, ugasanga ahantu hose ageze afise abansi. Erega kudafatanya n'abatizera nibisigura kubanga. None uzobabwira ubutumwa gute kandi warabanse waberetse urwango? Bereka urukundo, witange. Tukiri ku ishuri, mu mashuri yisumbuye twari dufise ukuntu twarize ivyigwa byo kurondera abantu bagiye kure y'Imana, recherche d'un perdu. Twarigishwa ingene muri vie communautaire ahantu turi, yuko umuntu wo kugirira neza wa mbere ari wa wundi mudasenga hamwe. Urazi nko muri interna abantu bakenye, mbere twize mu gihe cy'amagume byari bigoye, aho twari Gitega n'ahandi, tukavugana tuti uriya muntu wabonye ko yambaye ikirato kidasize, bikunde uri kurasiga ikirato ciwawe cutora n'ici wiwe ugisige, suko umuhasiraje gusa ariko umusigire n'ikirato. Mbega ivyo bintu birorosha? Bumvise ko mu muciye mutangura kunihate bari ibintu biragumye biragoye, ariko kandi ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu umugiriye ikintu nk'ico ntazokwibagira na gatoya. Narababariye nijoro ingene turi mu gikorane kiremba kideruka mu c'abakozi b'Imana, hari ikintu cakoze mu mutima wanje. Baradukoreye, baratugiriye neza, baradukoreye ibintu ntoshobora kuvuga. Imbeho yariyo ariko baragerageza kuyigwanya ngo ntihagire ikintu itugira. Baragerageza barita ku rutare, kandi kwakira abantu bari 1400 urumva ko abantu benshi cyane. Yo ndabona aho twagenda kuruhukira ko twajyana bwije, ibikorwa byahera bwije, twaguma dukora umunsi wose. Nitwari twagiye kwicara, byari ibintu bidasanzwe. Hariya dutasha turushe, dukuye ibirato ahantu twari turuhukiye, ngabona umuntu yigisha ishuri, umuprofeseri muri universite yatoye ibirato byacu yabitwati, terega batwize ibirato, atoya ntibabibivye, ati biri ngaha. Tukumva umuntu ariko arabisiga, kare twege turabavuga butuma turamenyereye twovyisigira. Ati ndabasavye imbabazi mwabavye, ntimuzi igituma ndiko ndabikora. Jewe ndayisaba Claude n'indesho, umuntu yigisha muri kaminuza akansigira ikirato. Igitangaza ahuri awukorera mu muryango ahubaye, ni byiza urasenga, ni byiza urisonzesha, ni byiza uraririmba muri kohari, ariko usanga uri umuntu w'amanyama utagondwa. Hari abantu usanga batagondwa kabisa, bandi gacika. Ako rero nagasembwa gakomeye, naho ubwira abantu ubutumwa ntibashobora kugumva. Nowa mu gihe ciwe cy'urungano rwiwe nta gasembwa kamubonekako. Yesu nashimwe cyane. Yesu icomba tukabaho tutagira gasembwa. Twaravuze ko agasembwa na kantu kabi kaboneka ku muntu inyuma yo gutunganya ibindi byose neza, ugasanga ari akantu gatoyi kabi kamugaragarako. Uwasenzi narabariye nk'akarorero, ushobora gusanga umuntu afise ibintu birara mu nzu no hanze, ari muri babandi bibiri bivuga ngo bafise ibirenze by'umutima wabo wo kwipfuza. Mugasanga nk'uwo mudamu ari mu rugo nk'ubwo, iyo hageze amasaha yo gufungura akumva umuntu adodoye hariya ku muryango, agacagira amagogwa. None nk'aba bantu baza mu masanka ya ntibaba bazi ko aya masaha c'est les heures de pointe, kirazira kwiyenzereza. Nukuri afise ibintu vyuzuye nawe ntabihejeje, mugabo ntagomba umuntu yoja n'inkondo y'ikijumbu mu rugo rwiwe.
none akosa agasembwa none se sabwe banse kunyishura gose ariko je yajya mutanyishe mu mwampaye inyishu yego cyane ako nagasembwa gakomeye abantu ntiyagira ico bajya mu rugo rwawe narabateye inkuru turi mu Ruyigi ingene abantu bagiye kuraba ubundi mutamakazi umuhungu we umupadiri yaramubakiye ikizu kinini cyiza cyane afise n'abakozi buzuye urugo ibitoki bigahira hejuru amavoka akikorora nibiyabu yaratunze byari bifise amata masumbana ya yuwanje nukuvuga ngo iyo ibintu byabonetse n'imbeba ziragubwa neza erega iyo habavye nta nimbe biba mu nzu haza ataci yakura murazoraba inzu y'umusore ko ari imbeba zibayo mugabo ujya munsi inakibunda nafu yinjiye nazo zirarazinjiye kuko zizohasuhukira nuko nukuri ukumva umusore akubwiye ngo impuzu yo yariwe n'imbeba kazoba aragasema azoba atamesura amashasheti azotagira izigiri ariko inzu irimwo umudamu n'injya ziba zihari bongo kweli hanyuma rero yari umutamakazi asengera ahandi hantu bakaza abahungu baje kumuramutsa mugabo barondera yuko bosuhuka murazi inzara yo kwishuri hanyuma bakaza baje bakamuramutsa ati namahoro cyane bibi ati namahoro hati twagomba tuwe turavugiriro zari hamwe hatego bane banje umakayiterunda akayitabirunda agaterunda akitabira bagakwegura amasango barabe ko haba yibwira ikintu kumbe nawe yemgayo ni Magufuri ndaco yikura hanyuma rero baterega amasaha aragiye tugoma dusubire ku ishuri bohaba baduhana amasaha baduhaye araheze none rero yewe mugabo rega turashonje mbega mwabana banje urugo ko naje ndarugorewe mwataco no rujyamo naci ibivoka biko bikoragurika ibisamba agomba gurisheje amavoka imihingi yo hejuru inka zirakamu ati reni wo kumuduhana kavoka ato yabana banje aho urugo ntacyo mvise noba naje ndahagore ndi bukwicirwa n'inzara hano handi hanyuma rero batoya no kurara uwundi munsi tuzoze tuzaje twadusa sac odo ngo twashira ngahima ngaho bagaca baza bavuze udusakoshi two mu mugongo bagasubira kandi bagatera iroza ahari bikagira hajya hageze yuko batandukana bati none gabibi woduha amazi yo kunywa ngombega mwabana banje nziko ndayaronka no kuyaronka amazi sinzi ko afise ibombo ngaho mu rugo yinjiye hariya ngo agiye kurondera icyo abahamwe amazi kuko niyava icyo abahaye mu yavuga ati abasino bamuye kombe vyanje viza viteka reka ndondera ikintu agitebaganye hariya yamavoka bagatora bagashira muri bwa busakoshi bakuzuza muri amasakoshi bati none rero turihuse tuzoba dusubira atoya ni murindire nze ndabaherekeze atoya turihuta bakaba baragiye bararenzira nguko ntimunyivye bati mbega twokwibiki bagaca bagenda ngo arabe yo tujya bikenya baranyivye bashaka ubundi musi bagarutse agacagarara kwirembo ngo subira iyo mwabasuma mwe mwaranyivye bati yo twakwibiki ko wavuze yuko muri ugo rugo uri mu kuhicirwa n'inzara hari abantu rero akona gasembwa kabi abantu bakagendera mu rugo iwawe bakagenda atani kintu nakimwe batamiye ubwa kuri mwene data ubwa kuri kuja mu ijuru none naho bibika uzobijana mu ijuru none se sabwe mu ijuru amasahani azojayo mu ijuru amasafuriya azojayo nagomba nakwiye ko na konte yawe ufise ntizoja mu ijuru iryo niryo ngaha mu isi ni nk'impamba yo ku rugendo abari ku rugendo rero barasangira sema amen udusembwa ni twinshi tuboneka aho tubaye bantu barakengerana kandi ari bene data hari abantu usanga bagayanaga yeme
igitangaza. Reka ntere nje imbere ngeze nganja numva agahinda gakomeye cyane. Abantu barasuzugurana muri ino minsi yanyu. Abantu ugasanga baragaya abandi, ugakorana ibikorwa n'umuntu mugabo akakugaya akaguhana na rujongo kabisa. Abantu baragayana. Ubo haje ibi bintu byo kurubuga sinzi niyo bakura utuntu baracapa n'utuntu, umuntu bakamucapa afise isura y'intozo kandi ari umuntu. Yeme bakamuha isura y'ingurube kandi ari umuntu. Bantu baragayana muri kineki. Ibi byose nakagaye. Kandi ugasanga n'abantu b'Imana barimo muri ibyo bintu. Umuntu ntagombe kubana na mugenzi we kuko afise ubuzima buto, ntibashoboye no kwicarana ngo begerane. Twageze kuba dufise igisigo nk'ico hariya iwacu, ikorale zibizirimbana nk'uku. Murabona mwebwe, ndabona nta n'abana nabonye bazana abana mu rusengero ko ni bake nabonye babazana kuko murafise amabara abimuhira. Natwe bari bafise ubuzima butoya. Hageze ko ikorale imwe ija kuririmba, ufise umwana yambitse neza n'amapamperse n'ibiki bakamugwanira kumwakira. Ufise agahuzu gacafuye gashobora kuba kamaze kuzana n'akandi kamoto, umwana kamurira ko ntiyagire umufasha kumutora. Akagaye. Mugabo kandi ageze kuririmba agatera ikorazi kandi akayinihiriza gose. Akagaye. Utwo n'udusembwa tuboneka. Ariko Nowa we mu gihe c'urungano rwiwe Imana imwitegereje ngo ntiyagira agasembwa. Ndakwifuriza kutagira agasembwa. Yesu nashimye. Niho uhoraho yo gushima. Imana ishime cyane. None rero ngo muno munsi turangize turabe ikindi kintu Imana yashimye kuri Nowa. Aha ariko ndagerageza ngo aba bose baje uno munsi kwejo abandi bari bicaye hariya mbona kugira ngo bumve icyo Imana yaduhaye muri ino ndwi. None dusome kandi hajya rero ku murongo w'icenda twabonye ngo dusubire dusome umurongo w'icenda mumve ikigira gatatu Imana yashimye kuri Nowa. Ajya mu gitabo cy'Itanguriro nyine 6. Urunigo ruvyaro rwa Nowa. Nowa yari umugororotsi twabivuze, ntiyagira agasembwa mu gihe caba barukanya canke iby'urungano rwiwe, icyo twakivuze. Kandi Nowa yagendana n'Imana. Ni ikintu kigoye rero. Imana ni mwemu, natwe turabantu. Murumva yuko ibi bintu bigoye, wo bitwara mu bwenge bica bimugora. None umuntu yogendana n'Imana gute? Ndababaza canke ndeke kubabaza. Nigishije abanyagice nabagira nti none mwebwe ikigwa ca mbere mu kwigisha abanyagice kivuga ngo kumenya Imana. None mwege murazi Imana? Bati turayizi. Mwabonye isa gute? Bagaca barabana mu maso. Yo bari ifise inzobe canke yarirabura bakarabana mu maso. Byari ibibazo bigumye. Mugabo bagaca bavuga bati mwigisha tege twarayibonye mu byo yadukoreye. Yesu nashimye. Ati twarabanyabyaha none yaraturokoye. Abandi bati jewe nari ngwaye kugira ngo nze gukizwa, bansengeye ngwaye, nari ngwaye ibisigo byangubita bikanta muziko bikanta mu miduga mwibarabara. Ati hanyuma rero bansengeye ndakira, narabonye Imana. Mbega yarabeshe uwo muntu none yavuze ukuri kuko namwe mwibuke nk'abigisha bari ngaha, iyo umuntu ariko arigisha umuyaga nta muntu awubona n'amaso yiwe, nta rangi ufise, ariko umuntu aremera kubaho umuyaga, siko none? Kuko arawumva uhuhuta, akabona amababi ingene ahungabana, akabona ibintu umuyaga uciye ko ingene bihungabana, akamenya tubona umuyaga. Rero kugendana n'Imana si ikintu coroshe.
mu gihe turi abantu. Imana irera, Imana iragororotse muri kamere kayo, iragororotse, ariko natwe duhamagarira ngo tugororoke, tubabera mu ngeso zacu. Kamere yacu ni y'abanyantege nke, ariko kamere y'Imana, Imana iragororotse muri yo, nta gacu ko guhindagurika kaba muri yo. Irera, kandi bivuze ngo irera ni ukuvuga ngo ntishobora kuraba giza icyaha cyangwa ikintu cyose kibi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero uyu Nowa usomye neza ngo yagendanye n'Imana. Kugendana n'umuntu hari icyo bisaba. Iyo bavuze ati naka yaragendanye na naka, murambona iyo tuherekeje umuntu yarangije bavuga ngo tugomba twumviriza ijambo ry'umwe aserukira abagendanye n'umuhisi. Ntimora muvyumva? Sabwe? Mwara muvyumva? Hari abantu b'insorongozi bavuga neza kabisa, agashobora gutanga ido n'ido uwo muntu akamuvuga ati naka jewe twatanguye kugendana kuva tukiri batoyi, turatangura umwaka wa mbere w'ishuri y'intango, akavuga ingene bagiye barabana, akavuga ati uyu naka icyo ndamwibukira ko yari umuntu akunda ibikorwa, cyangwa yari umuntu ahuza abantu. Sindumva umuntu bavuga ati uyu naka yari mubi, yari inkozi y'ikibi. Je ntavyo ndumva. Umuntu apfuye aca bamwiza, bandi bose baca bavuga ngo yarameze neza. Mugabo hajya rero abantu baragoye, abantu bo kino gihe baravuga, hajya turi kuri antrema abantu barafata bagataka amashugu umuntu, mugundi ku ruhande akavuga ati esha ni bapfe kuvuga ati mugabo uyu yari umugesera ntubone gutyo. Narabonye abantu banka umuntu yapfuye. Hari wacu twarabaye mu bihe bigoye, haba umuntu yarajejwe abantu ku mutumba, umuchef de quartier. Uyu muntu rero bikagore yuko atunganiriza abantu. Ntiyaraba umutama, ntiyaraba umwana, umutumbere wese yamuvuma amata kamukankamira. Nta muntu yatunganiriza ngo bigende neza. Utamuhaye ikintu ntaco yagutunganiriza. Byari bihe bigoye rero. Ikindi gihe rero bavuga yuko yapfuye bamwishe. Ndabona rero niho nabonye rero yuko bwa bundi ububi ni ikintu kibi cyane. Muri icyo gitondo baravuga ati naka yapfuye, abantu bashwaduka igihugu kinini bagiye kuraba ikiziga cibaho kiri mibaraba, nta n'umuntu yamwegeranije kuko nabi waba bavuze ati ukora ko turamwereka. Bagaca bahagarara bavise amabuye ati kumbure yoba yirabitse, bagatera amabuye ikiziga. Hariho ububi burenze. Niwe muntu wa mbere nabonye yapfuye abura abakunzi ngo bamuvuge neza, kugira ngo bababuze bamanje gutuma ko abajeje umutekano. Kandi besha pana bakeye ko bati si wagiye ngira ngo baduhenze, yoba yaravye, yoba gihema, batora amabuye gutera ikiziga ciwe. Rero kugira ngo ugendane n'umuntu hari ibisabwa. Nowa yari yagendanye n'Imana, kandi kugira ngo ugendane n'umuntu ubwa mbere mumanza kumenyana. Nta muntu agendana n'umuntu batamenyanye. Mbega kumenya umuntu ni gute? Nukumenya ibyo akunda n'ibyo agira gute yanga. Kandi ndababwire uru n'urupfunguzo rushobora kugufasha kubana naho umuntu yoba ari umuntu ari compliqué agoye. Ibi bintu bibiri wo kwihuta kubimenya nk'ubu jewe womenye ati uriya mpastori akunda ibi akanka ibi, hanyuma ugaca ubikora, tuzobana neza. Twarabanye n'umugabo yakunda kwiha amazina, akavuga ati jewe, kandi yari muririmbyi, arava araba n'umukozi w'Imana, mugubu yahavuye agenda kugira ivyiwe. Yavuga ati jewe ubu ndi ku rwego rwa bishop,
ari umuririmbyi ati mugomba kumpamagara muzoze murampamagara bishop. Urazi twege abapantekote natwe hajya kukadada turimwo bati akuna tukwita bishop nkande. Hanyuma rero jewe namubonye nindagize bwake bishop. Uko mtoto mzuri unaheshimu mtu. Njoo hapa kwanza wana wakupatie maziwa. Amata yiwe nama nayanyoye. None mirirwa muratata mupfiki none se. None uvuza turanyita gutyo ivyo nibindi none se. Si identification none se. Wewe mjiti jewe umbonye uzotuvuga uti bwana mkubwa. Ivyo ntangorane. Duhuye natoa jambo bwana mkubwa. None uwo muntu tuzotata none se. Ndamuzi ivyo akunda. Ntamenya n'ivyo yanga. Nowa yari yaramenye Imana. Yuko Imana itagoramye na gatoyi. Nowa yari yaramenye amabwirizwa y'Imana. Erega natwe twamenye ivy'Imana yanga. Hajya muraje amabwirizwa hari ivy'Imana yabujije. Hariyo n'ivyo yategetse. N'ivyo gusa n'ibintu bibiri. Kugira ngo ugendane n'Imana manzu yimenye ivyikunda. Imana ikunda kugororoka. Haleluya. Niwagendera mu kugororoka no mu bitunganye Imana muzogendana tangorane. Yesu nashimye. Kugendana n'umuntu rero umanza kumumenya mukamenyana. Ndamuzi yuko akazi shavu. Hari abantu usanga bakazi shavu. Sije none. Mbega birabaho. Ariko kandi ugasanga iryo shavu ryo mu kanya gato riza gute? Riraheza. Mbere nkunda abantu nkawe uko nabanye n'abakongomani hari iwacu mu Kamenge. Ndakunda umuntu ameze gutyo ari direct. Uko zikosa avuga ati we wakoze ikosa. Kandi uvuga ati ndasavye imbabazi. Kandi biba biheza. Mugabo hari abandi bakari ku mutima. Wakoze ikintu ngwe n'amahoro se c'est très bien, c'est très bien. Akatagenda kandika hantu. Uyu mugabo ari nakagaye. Nkaya gombye gushika kuki. Agaca vyandika hantu. Uni munsi bikakugora ati ntangorane nta kibazo kirimwo. Kandi habibaye bugira kabiri agize ibi bintu. Agaca vyandika hantu. No kuri uwo muntu mukazopfa mubanye ntibikunda. Kuko uko yagiye arakavyandika umunsi umwe azoturika nk'ibombe. Nawe ntuzomengera ishobora guhagarara na gatoya. Nowa yari yaramenye Imana. Yize yariyo. Imana akorera yariyo. Haleluya. Imana ishimwe. Ese icombo no musi tukamenya Imana twizeye yariyo. Ko ari Imana itarabagize icaha. Ko ari Imana itabangikana n'ubuhumane. Ko ari Imana itabangikana n'agasembwa. Ko ari Imana yabejejwe. Twumvise Paulo yandikira abantu b'i Tesalonike ngo kandi Imana nyene amahoro abari beza impwemu yanyu n'imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu ngo vyezwe bize bisango bitagira gasemba ku munsi wa Kristo. Yesu nashimwe cyane. Umenye Imana ukorera yariyo. Mungu sizarimu. Imana ukorera si Imana y'amanyanga. Ni Imana igororotse. Ni Imana yera. Ukabugomba kugendana nayo. Numenye ivyo yabujije. Ivyo yihanikirije. Numenye n'ivyo ikunda. Jewe mwana numva abantu bavuga ngo jewe ngo gukazaho nkorera umukoresha ngo ntiduhuza. None ko bavuze ko masa akazi gatangura isaha imwe n'igice ugashika saa 2 muzohuza n'uwo mukoresha. Kandi yagukankamira ugacufata amasengesho yo kwisonzesha. Mana uri mwijuru urabona ujya mukoresha kwa mbangamiye akubangamiye. Ubangamiwe no kutamenya ingene ibintu bikwiye kugenda. Chef de chorale arantera igitsuru mengo ntanyerekwa. None gantuzo. Hariyo n'umuntu bamugiye ati wetonda ngaha usanga umengo ni fera beto basudiriye ahantu. Bati we no musire igigwa haji imbere bakamuga ati igigwa imbere. Kamengo basudiriye kabisa bakomeje.
hariho ndavuga ati jewe sinja hajya imbere je ntonda inyuma. Ni ingorane zikomeye. Umviriza, kugira ngo ugendane n'Imana umanze uyimenye. Haleluya. Umenye ivyo yanka, umenye n'ivyo ikunda. Abantu rero iyo bagendana usanga bazinanye, kandi umwe wese kugira ngo abandanye kugendana mugenzi wiwe aririnda ngo ntagira gute ngo ntamutsitaze. Siko none ga yewe yego cyane. Mwari muzi igituma umutama n'umutamakazi usanga bakundana cyane? Sabwe hari abantu bakuze sinohirahira ngo ndabakoreshe ngo ndabavuge ko, ariko burya umutama n'umutamakazi usanga bakundana cyane. Kubera iki? Baba barabanye bakamenyana. Burya umutamakazi araza ati uyu mutama wanje ukoze iki ubugomba kumugora, ubugomba kuzana induru. Acabwira n'abari mu rugo ati yemwe iki kintu mugitunganye neza mutama niyaza asanga ibi bintu biri ku murongo, kuko aramuzi. Hari ikindi mutari muzi, umutamakazi abaza ati umutama wanje ndamuzi igisaci ukuntu afungura. Sinababariye yuko uriya kibunda nafu anzi arazi utuntu ategura ntaturya kandi nkumva ko ndyohewe, kuko nkunda uturyoshe. Apfa mateka indagara za bucucu muga nkumva yuko harimo akamoda. Umutamakazi rero yaramenyera ati umutama ndamuhaye two kujya araturya, kandi araza kumbwira ngo ndamwongere akamwongera. Mugabo agaburiwe n'utamuzi apfa ivyo amuhaye, niyo yariye ntabona yuko hageze yuko yongerwa. None umutamaga ngo yonda kuvuga ngo nibanyongere, ariko umutamakazi wawe ati yo ndabona ko yaturiye neza reka ndamwongere n'utundi. Sema amen. Baba bazi nanyi. Urazi ivyo Imana ikunda, urazi ivyo Imana yanga. Niba bimenya uzogendana nayo. Yesu aguhezagire cyane. Abantu rero bagendana kandi baba bafise imbono imwe. Uzokura gusanga abantu bagendana bafitaniye ubucuti biyumvira kumwe. Mbere niyo uvuganye n'umwe nturindira kubaza ngo mbega nakawe abivuga kwiki, ati uyu muntu ko agendana na naka turazi yuko aho naka ashize nawe nyine ari hashira. Bongo kwe. Noa yari afise imbono yo kugororoka, kandi Imana nayo yari ifise imbono yuko abari mwisi bose bagoroka nkuko nayo nyine igororotse. Yesu nashime cyane. Umiriza, kugira ngo tugendane n'Imana tugira imbono imwe, nuko umunsi umwe abagororotsi bazova muri ino si bakagenda kwibandira n'Imana. Yesu nashime cyane. Iyo niyo mbono duvise asanga mwaje muri kino gitondo, asanga mwemeye mukicara munsi y'ibiti hiyo, nuko murondera umunsi umwe kuzobana n'umwami yabahamagaye hariya muri vya birori vyo mwijuru. Sema amen. Imbono imwe. Ariko abantu rero ari igihe bibagora. Je nabonye abantu hariya iyo dukorera mu gipolisi barambara ati hariya abapasiteri bitangura ngo muvyeyi ngo tukubwarire. Aturabona uyu mugenzi wanje tugendanye imyaka irenga 30. Ati turazinanye, kandi niwe muhanuzi wanje nanje nkaba umuhanuzi wiwe. Abacu bavuga ijambo rikomeye ati umunsi wabonye hari ikintu umuntu yakoze uzumenye yuko ari nzoba namuhanuye. Nawe nyene umunsi nakoze ikintu uzumenye ko ari we yampanuye. Ni nibyo atego basha buraca ntibuteba kumpesha. Umunsi umwe rero mugenzi we acarahuruduka arakosha akora ikosa. Hanyuma rero ndamuhamagaje nti rero umviriza, iri kosa risaba kuhanwa, kandi mbere yo kuhanwa sindaguhana wewe nyene, mpamagarira wa mutama yavuze ko mugendana. Acaraza ashitse ntumve n'amakuru. Uno munsi
uyu arahagaze mu bikorwa kandi na wewe urahagaze mu bikorwa. Ati kubera iki? Je nakoze iki? Uyu yakoze amakosa ya naya none reko yakoze aya makosa ndamuhagaritse. Ati none mbari jewe nayakoze. Ni umviriza cagiye tuyaga ngaha wavuze ngo mwaragendanye imyaka irenga 30 ngo icakora cyose aba yaguhanuje kandi nawe icukora wamuhanuje ngo mandabahane mwese kubera iryo jambo mwavuze. Ati shwida sindimwo acarasokora hatoya nahanwe wenyene biramuraba yo umubeshi. Rero uwagendanye n'Imana agira imbono yuko umunsi umwe tuzova muri ubuzima tukagenda mu bundi buzima. Yesu nashime cyane. Nico gituma akora ijoro n'umurango arondera kwezwa no kwitandukanya n'ibyabuno ubugingo kugira ngo umunsi umwe azaraba umwami mugami gijuru. Imana yacu nihaga icubahiro. Abantu rero bagendana ikindi naco nabonye barasangira ikiyago. Sivyo gusa hagize ukunda gusanga abantu bagendana n'ibyo bafungura biza kuba bimwe. Ndabesha abagendana usanga n'utwo bafungura usanga ari tumwe bahuriyeko. Ikiyago bafise ukuntu bayaga. Uno munsi ni umunsi mwiza cyane. Iyo dukoraniye hamwe tuba tuje kuyaga n'Imana. Iyo tugiye mu masengesho tuba tugiye kuyaga n'Imana. Ikirushiriza byose uno munsi ku bakristo bemererwa kujya kuruhimbirwa umwami turaza gusangira n'umwami wacu. Yesu nashimwe. Wowe uriho umaze igihe kirekire waritaramuye. Wowe uriho umaze igihe kirekire warahaye agaciro gato ingaburo y'umwami. Wowe uriho umaze igihe kirekire waratituye gusenga Imana. Ndakugira ngo abagendana barasangira ikiyago bagasangira n'ibyo bafata. Umviriza ndaguhamagarira kongera gutunganya ubugingo bwawe ngo wongere usubire mu mwanya wawe wataye kugira ngo Imana igushime. Wongere kuranga umwanya wo kwihererana n'Imana. Wongere gusenga Imana yumve. Maze igihe kirekire amasengesho yawe adashika ku Mana kuko aramanyantege nke. Waratakaje imigenderanire n'Imana yawe. Ndaguhamagarira kongera kunagura imigenderanire myiza ugendane n'Imana yawe. Yesu nashi wongera unagura imigenderanire yawe n'Imana. Kera Imana yaravuga ukumva. Hari n'igihe yakweyereka mu nzozi. Ariko no munsi ndakubwire indoto zawe urarota basuma bakwiruka kugakoma induru kabura gutabara. Urarota ukorokera mu manga itagira iherezo ugakoma induru gushika naho bari muri kumwe mu nzu bakumva kuri kurakoma induru. Ahandi umwicaye akakwirukako wugara umwanga ugacika igipande nukwire. Ndukirota n'umunsi numwe uri kurasenga Imana. Ntukinahishurirwa na gatoya kubera yuko umwanya wo kuyaga n'Imana yawe warabuze. Waratakaje imigenderanire n'Imana yawe. Uno munsi ni umunsi mwiza kuri wewe kongera kunagura imigenderanire yawe n'Imana. Hanyuma ikindi kintu nabonye abantu bagenda na burya bagenda basangira n'ingeso. Ego uwundi muntu yavuze ngo mbarira uwo mugendana gusa. Nanje ntenda kugira uriwe. Ntibikenewe kumbarira ukuri kuko hajya nta muntu yivuga nabi. Oya mugabo ugomba ko ndakumenya mbarira umuntu mugendana. Niyo mbarira umuntu mugendana nanje ntenda kumenya uriwe. Birashoboka rero ukabubisa abagenzi babi baranduje ingeso zabo nkuko mu gihe cya Nowa abantu ngo bari baranduje ingeso zabo zari ingeso z'abanyabyaha. Erega nuno munsi hari abantu mu ishengero usanga banduza abandi ingeso mbi z'ibyaha.
ego uwundi muntu yari kayagana mugenzi we amubwira ati jewe no kuri ngenda afise ingorane ati umudamu ntitwumvika mvuze nawe aravuga ati kandi mbona agomba kundengera kandi abo bari bene data bariko barayaga ubundi aca aravuga ati none ndakubaze kuva mubanye nta n'amakofi n'atatu uramuha atoya icyo naco ndigera nkora ati rero shanda gutoza umugambi ati yajya kugira ngo yorohe ko atangiye kuduga hejuru ati kugira ngo umuhwamike ati umunsi yasubiye kuvuga uzi umuhe nk'amakofi nk'atatu n'imigere ngibiri hanyuma rero uyo muntu aravuga ati iyi nama siyo kabisa ati none namuha amakofi nzosubira kuririmba ninamukubita iyo migere nzosubira kandi guhagarara imbere y'ishengero hagacaza ati none rero ndahuye n'inyosha mbi byagenze gute akanyiganira nisha oya nta muntu yikubita atari umusazi mbere ubu ntibatwemera ko tuvuga umusazi bavuga ngo tuvuge ngo abagwayi bo mu mutwe mugabo jewe umuntu akubita umugore naho novuga umusazi sino bamvuza amakosa aba yasaze kwera nta muntu yikubita atabisazi biri muri we cyangwa atabisigo biri muri we umva rero kubana n'ababikonona ingeso nziza ndagufitiye iganuke muri kino gikorane ingeso zawe zagiye zononekara kari byawe byari bitumbereye neza mu rugo rwawe mugabo kubera inyosha mbi kubera kugendana n'abantu babi kubera kugendana n'abantu bononekaye ingeso uno munsi mu rugo rwawe ni ngorane mu kazi wawe hari ibibazo bibi kandi biteye ubwoba kubera yuko waronse abagenzi babi mugendana kandi barononekaye ndakwingingira kongera kandi gusubira ku mwami wacu Yesu ngo ugendane n'Imana yawe kugira ngo ingeso zawe zibe nziza kandi mu rugo byongere kugenda neza aho ubaye bigende neza no mu kazi aho ukorera bigende neza uvuga uti amen ivyo ni wabikora uzoshimwa n'Imana none ikimazi cyo kugendana n'Imana ni ikihe none kugendana n'umuntu ntivyamaho kuko umuntu arahindagurika ushobora gusanga abantu bari abagenzi haraheze imyaka 10 uno munsi atanuma kimenye uwundi yari ivyo abantu nuko kandi abantu baribagira n'ingoga cyane umuntu umukoreye ibyiza 10 ugakosha rimwe ikosa rimwe icari subidira ibyiza 10 byose bakoze abantu niko turabanyantege mugabo kugendana n'Imana niji kimazi Imana ndiharuruka ndiharara ngo yongere iharuruke na gatoyi iyo wagendanye nayo naho byo kugora yo igumi kurondera ngomba turabe rero kugendana n'Imana niji kimazi hari abantu tubona muri Bibiliya bagendanye n'Imana kandi abo bantu Imana yaruhiye kubiyegereza kandi nakubwire ngo nitwagendana n'Imana muri amasezerano dufise ku Mana umunsi umwe tuzoyegera tubahiri sema amen dusome Itanguriro hajya 5:21 nagomye nsoma mu Itanguriro 5:21 kugeza kuri 24 sinzi ko mwashoboye kuhabona turabe umuntu yitwa Henoki 5:21 Henoki amaze imyaka 65 abyara Metusela Henoki amaze kubyara Metusela agendana n'Imana iyindi myaka amajana ngahe 3 mbega ikibingahe yose hamwe sabwe ngo yongera kugenda n'ubwa mbere baragendana siko none gisubiye haruro byorosha kantuze
amaze imyaka 65 avyara Metusela. Henoki amaze kubyara Metusela agendana n'Imana iyindi myaka ingahe? 300. Imyaka 365. Reka manze twiyumvire kuri iki kintu. Mbega umuntu iyo myaka mbega twe twashobora kuyimara. Sabwe? Ariko nimwiyumvire iyo myaka. Hajya ugendanye n'umuntu umwaka umwe, imyaka 2, 3, 10, uwo yambwiye ngo baragendanye yari umugenzi kagenzanyo ntiyari umugenzi. Kuko ingorane zimuguye ko yaciye avuga ngo ntarimwo ntavyatsi. Imana ntimeze nk'abantu. Myaka 65 ni Imana yagendanye munande na Henoki. Tubandanye rero. Iyindi myaka 300 ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yamaze yabaye imyaka 360 n'ingahe? N'5. Kandi Henoki yagendana nande n'Imana. Araheza ntiyabakigira gute? Akiboneka kuko Imana yagize gute? Yamujanye. Mwumvise yaraciye mu rupfu. Sabwe? Imana yaramujanye Henoki. Abantu ntibaba bakimubona na gatoya. Muri Bibiliya, muri theology baratubwira ati iyi Bibiliya iciye akarongo kwijambo rigasubirwamo 2 canke 3 riba ari ijambo ridasanzwe. Henoki agendana n'Imana imyaka 350. None wewe uravye kuva igihe wizereye utanguye kurambirwa, utanguye kubona ko ijye kuja mu ijuru ari ibintu bisanzwe, wamaze gutitura kugendana n'Imana. Undi munsi hajya ubona Paulo yavuze ati babasanga narirukiye ubusa. Nabonye umuntu aririmba muri korale nari naramwigishije igice, araza nyamugabo aje kundaba arambwira ati nari nkiri mwarimu, timbega mwarimu ndafise akabazo ntatomokewe neza nkiri mu gice. Ati ngomba ndakubaza ko kuwa 2 twinjiye bazana inkoko ngo dutange imperezo, kuwa 4 twinjiye bakazana inkoko ngo dutange imperezo, kuwa 6 uko, kuwa Mungu hoho bashiraho 3 amasanduku 3 bagashirako n'inyubako. Aho ibigira 10 hariya mu biro kwa mwarimu ntibiravugwa. Ati nagomba rero ndakubaza ajya amafaranga yose akora iki? Ko muciye mu numa mwese ahandi wosanga kari mu mpene ariko kari mu ntama. Namwe ndababajije akora iki? Sabwe akora iki? Munyakabiga uwora ibikorwa mwakoze ngaho uko bingana, hataravugwa raporo zanyu zigenda ku misiyoni zigaragara neza. Nizira yuko ntoza kubivugira ngaho mubwiriza niwe yobivuga, arazi ishengero ahagaze imbere akorera, kuko sijya twara nijya akorera, arazi ingene rihagaze. Kubona ariko narabingene mu meza aho. Ibi byose ejo ko nabonye n'abana batoyo muri Sunday school bariko barungikanya amatiyo bateranya kugira ngo haboneka ico gitutu, bandi bikorera zijya ntebe bazizana. None ibyo byose byavuye he? Ibi bintu muvugiramwo numva mvuga namye nshimira ujya muntu muri sonorisation ntimana guhezagira, sinigeze nduha na gatoya. None ibi byose mwabitoye kwiyarara nonese ibi bintu abaririmbyi baririmbiramwo, raba ahantu ingene haberewe ingene hasa nibindi. Iyo umuntu rero atanguye kurambirwa kugendana n'Imana, n'ibibazo byiwe usanga ari ibibazo by'umuntu yacotse yarusha. Uwo muntu ndamuga nti none ibyo byose biraguteye uruhagarara? Ngwego nguje mbona kumenga ibyo bintu birarenze. Kubwawe ushikiriza iki? Ati je mbona yuko kuwa 2 mwobireka
no kuwa kane mukabireka, no kuwa gatandatu mukabireka. Kuwa Mungu rero ko ari umunsi ukomeye mugashiraho isandugu imwe rudende, kandi ibintu byo guca mu biro kwa mwarimu mukabireka. Ndavuga nti nararuhiye ubusa, nirukiye ubusa kabisa. Kandi uwo muntu vyo byashishikaye kuba bibi. Arava mu gihugu agenda hanze yakorera, ahashitse aho bakoranye ibintu agaca abanyaga ibintu byabo, akava muri iki gihugu akagenda mu kindi. Ahandi imbere bati twe ubidukoreye, abikoreye abapagani bakamwiruka ngo bamwice. Ubu rero arayerereye isi yose yabuze uburagamo. Iyo umuntu ataye kugendana n'Imana ibikurikira biba bibi. Ariko ndagufitiye iganuke imbere yuko nja kurangiza. Umira kwibanga ugendane n'Imana, kandi Imana yawe ntayizogututayitaye. Kandi abakurikira inzira y'Imana bakagendera mu kugororoka, bagakora iby'Imana ibona yuko ari byiza, hariho imihezagiro ijana n'abantu bagenda bubaha Imana. Kuko twumvise ngo mubwire umugororotsi ko azogira gute. Akana kajambo kakanyegezwa kiwanje ngendana mu mutima wiwanje, nta kintu kintera ubwoba mu buzima. Ndavuga nti Imana yaravuze ko nzomererwa neza, ntegerezwa gukora neza, ndondere kuyubaha, niyuzuze nayo. Ibisigaye irazi ko nkeneye kujya, irazi ko nkeneye aho ndara, irazi ko nkeneye icyo nambara, irazi ko nkeneye umuduga ngenderamwo n'abana banje bakamererwa neza. None rero ko nahisemo kubaha Imana, n'umwana wanje azogubwa neza. Bawundi yavuze ngo azopfa ajya. Abubaha Imana bazopfa bajya, ntabyo waruzi? Bazopfa bajya, ibyabo ntabyo wotangira. Naho yorima akarima kirengarenga akazovamo ibintu bikomeye. Yego kabisa. Nabonye umuntu hari Nyakarambo, abavyeyi banje bavuka Nyakarambo, abavyeyi banje niyo bavuka Nyakarambo. Narabonye umuntu rero ngomba kurangiza, yari yaragendanye n'Imana uwo muntu, kandi Gitega baramuzi. Hanyuma rero ariga amashuri bikagenda bimugora, bagaca bamutuka bati we ni kwera gukizwa nico gituma utiga amashuri ngumenye. Ariko kandi hari igihe umuntu yiga bikanga sikodone. Hanyuma rero barahava baraheba kumurihira ishuri. Hanyuma arapfukama avuga ati Mana, ari nyene suzuguritse kandi atavyaha nagiyemo. Raba imyaka yanje iragiye ibaye myinshi, n'abana bavutse mu nyuma bagiye kubaka izawe, bandi barahejeje amashuri. None ga Mana, aha niho ncira urubanza wiza ukangura kwa kagasuzuguro. Imana iramubwira ati umviriza, numvise ugusenga kwawe ko wakunze kugororoka, nanje nzogutera iteka. Umviriza, ngiye kukwigisha amashuri ata muntu usabye amahera y'ishuri, ata muntu usabye ikintu cyose cyankenegwa, ndavise uko nzobigenza. Akimba ati basha, yoba ari mama azogurisha inka, murazi umutamakazi kugurisha inka yiwe bagenzi biragoye. Hanyuma rero yari yarateye igiti c'ipera, yarabonye ahantu urugemwe rw'ipera, ararujana hariya n'ahantu hakanye, hariya mu Ryansoro n'ahantu hakanye. Hanyuma rero aragenda arutera imbere y'umuryango wabo. Ico giti kirakura, mugani kigera cyama n'umunsi warimo. Mana iramubwira ati mwijoro ariko arasenga ati sohoka ushira ibiganza byawe kuri ico giti kiri imbere y'umuryango, umugisha ngiye kuzoguha uzova muri ico giti. Maja kwizera hari gihe mengo n'ukugwara birimwo bagabo. Haje woza aravuga ibintu byose yavuganye n'Imana, bo hava bamuharira n'ivomo. Mugabo bigumane mu ibanga rya iraza aho mwavuganiye. Ndavuga yuko abagendana n'Imana bazopfa bajya kabisa. Erega yagize bukeya amaze kugisengera, agize gutyo azabona amashugwe arashurutse kuri ico giti.
mu ijoro rimwe amashurwe akabashoritse ku giti. Agize gutyo nyuma y'indwi zingahe abona hatanguye kuza ko utwamwa duto duto tw'ipera. Ndabagire rero ico giti cyatanguye kwama mu kwezi kwa gatandatu mucirega muci. Hanyuma Imana ikamukorera ibitangaza. Ayo mapera yahishira ku munsi w'isoko gusa. Mumbiriza ibitangaza. Erega naco Imana itokora byose irabishoboye ibise mu kiganza. Bari bafise agasoko ko kuwa gatatu no kuwa gatandatu kari ruhande y'umuhiri wabo. Kandi urumva nta soko yo kuwa Mungu yamwemereye kwaza kurema kuko yarazi ko afise ibikogo. Kuwa gatatu bagize kujya gasanga ibipera binini byahishiye, akamura igisamba kikuzura. Ageze ku isoko urabona ahantu nk'ariya mu Ryansoro ahantu hari imbe babonye ipera ibari imboneka rimwe. Uriyo baguze 200, uriyo baguze 50, amahera igifovya c'amahera atahana igifovya c'amafaranga. Yaje simuiraga harura hariya kiri noti za 10 n'iza 20 za 50 agaharura agaca akura kwikigira 10 akagitanga ku rusengero. Ayo misi yose yamaze aronka amafaranga yo kugura impuzu, agura makaye, aronka minervare y'imyaka 2 yasigaje y'ishuri. Imana iramubwira ati ayo maherezo ugenda yatwaye azokubera ayo kwiga iyo myaka 2 wari usigaje. Ni warangiza nzomenya ingene ndabikora. Ewe umunsi yikoreye isakoshi ku mutwe agiye gutegera umuduga ngo agende kwiyigira Igitega, niwe munsi ico giti cyace gihagarika kwama. None abandi bakijya ko bari baragisengeye. Byari byawe. Erega amasezerano yari uyasengeye. Yewe gayewe ndatinya Imana. Ashize ku ishuri ati jewe ngoma gutanga minervare y'imyaka 2 bati ije bibaho. Wayakuye he? Ati jewe nansi ngorane ndayazanye he ngaho muyakira. Ewe ariga umviriza ingene Imana ihambaye. Agiye mu buruhuko cya giti kikaca cama. Imyaka 2 irahera irangiye kandi yaciye yiga amenye iyo myaka neza atangorane yaciye yiga aramenya. Yiga paramedicale hanyuma rero Imana ikiramubwira tumviriza inyuma yibi ntuzosubira hariya ugatumba kugira gute ngomba kuguha urugo rwiza ngaha muri iki gisagara. Ejo bundi twarigeze kubona nciye Igitega arambwira ati inguzi mu wanje unywa mata ndafise inka za kijambere zikamwa. Wewe nyene naka ati jewe nyene ati Imana ntiyampevye. Ndakubwire ngo niwagendana n'Imana ntizoguheba. Enoke nyuma y'iyo myaka Imana ikiramutwara ntiyabakiboneka. Erega bashimwa n'Imana umunsi umwe Imana izotujana. Tunamika amaso yacu. Uragomba kuzojanwa n'Imana ngo ugende kuruhuka, ariko udashima n'Imana ntibishoboka. Nturaba bariko baraza, ariko ndaguhamagarira kongera kugendana n'Imana. Nuzunagura imigenderanire yawe n'Imana. Haleluya. Kandi niwagira imigenderanire myiza n'Imana igushima ntizosubira kwangaza umutima. Imitwaro yawe izoyishura kandi izoguha kumererwa neza. Ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa neza. Mubwire umugororotsi ko azomererwa neza, ko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje. Mubwire gororotsi ko azomererwa neza, ko azotungwa n'ivy'ibikorwa vyiwe vyamuje.
hari amasezerano meza ku mugororotsi yashimwe n'Imana. Ndabona abantu ari benshi kandi ndabona bikunze yuko upfukamaho nyene birashoboka. Nturabe ngo hari ukuntu uko hari kose ariko waragusanga aho nyene upfukamye yabonye ukwita nawo bari mu ntebe aho nyene wicaye mu ntebe shorera amavi yawe aho nyene wicaye Yesu yakubonye. Haleluya. Wongera unagura imigenderanire yawe n'Imana umunsi umaze wo kujana kuruhuka ubutame. Dusaba umugiriza turongore. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri Imana, turagushimiye Mana kutugendereye, turagushimiye kandi ko imigabo n'imigambi yawe ari uko wogendana natwe. Ugendanye natwe wa murwanizi yodutinya kaduhunga, ugendanye natwe twogenda tumunesha. Turagushimiye kandi ku majambo menshi tumaze kumva inyungu yo kugendana n'Imana, inyungu yo kugendana nawe nuko umunsi umwe uzodukura muri iyi isi y'amarushwa, isi y'amagorwa. Mugira neza urakoze ku majambo yawe meza yo kuturemesha, amajambo meza yo kuduhumuriza. Kimwe gusa tukugororokere, kimwe gusa twirinde ikintu cyose cyo tuboneka ku mugayo. Mugira neza turagusabye ngo utugirire neza, ugirire neza Mana babana bawe, ugirire neza ubu bwoko bwawe, ugirire neza iyo umuntu wese yifuza yuko yo kugororokera. Nico gituma rero Mana baje kwihana kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo wongere ugendane nabo, wongere ugendane nabo kugira ngo ushobore kugenda Mana ubaneshereze ibyo bahura navyo vyose. Mwizina rya Yesu Kristo ngaba barapfukamye Mana, umumwe wese hayakubwira ivyatumye atagendana nawe, ivyatumye ataba umukunzi wawe, ivyatumye atakugororokera. Nico gituma Mana ubagirira imbabazi mwizina rya Yesu Kristo. Agasembwa babonetse ko ubagirira imbabazi, ukutagororoka imbere yawe ubagirira imbabazi mwizina rya Yesu. Urakoze ko wicaye ku ntebe y'imbabazi, urakoze kubababariye bose, urakoze kubagiriye neza. Reka icubero n'amashimwe vyongere bikugaruke ko nyakubahwa. aba bana ba Imana bose bagendane nawe, muri quartier baboneke ko bagendana n'Imana, hariya ku kazi baboneke ko bagendana n'Imana, mu bikorwa bakora baboneke ko bagendana n'Imana, bashimirwe n'abantu kandi nabo bashimire, ubatera iteka kubagiriye neza nyakuba, kandi igihe nicashika ubakure muri iyi si y'amagorwa, isi y'imiruho. Urakoze no kubahariye kandi ukabugiye kugendana nabo, ni mwizina rya Yesu tubasengeye, amen. Mukirindiriye gatoyi, twaravuze yuko umugororotsi atabagwa. Uno munsi n'umunsi uherukira yayindi. Ninde yipfuza gutabagwa n'Imana? Amarusho y'umugororotsi ni menshi, ariko urayamukiza yose. Biriho ibibazo bitandukanye, ukugwara, kugira amageragezo kuba mwirinde, byakugoye byakuruhije muri ino minsi. Turagomba kukubohoza mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uno munsi n'umunsi wawe kwishurwa. Ninde yumva keneye gutabagwa? Ahagarara hasi. Aho buri muri aba baje hano, uhagarara huri. Kandi witegure gutabagwa n'Imana. Abantu benshi bazi ko Imana ikora muri bya bikorane by'agahebuza abantu, ariko Imana buri munsi irakora kandi iratabara abayihungirako. None rero kuri uno munsi usozerera yayindi tugiye gusenga Imana, Imana igutabare kuko ari Imana itabara abagororotsi. Umugiriza turongore. Murakoze. Gorora ikiganza cawe c'ukuryo cerekana inkomezi zawe zose aho ugeza, cerekana ugushaka kwawe kose. Yesu Kristo mukunzi wacu, haleluya, umwadukunda
kandi adashobora kudutererana. Haleluya. Wageze hariya iwabo wa Lazaro, ugezeyo usanga umukunzi wawe amaze iminsi ine yapfuye. Ya haleluya. Bashikiwe barakubwira ngo iyaba wari uhari musaza wacu ntiyari gupfa. Ya ariko ntibari bamenye uburiwe. Erega biradusiga ibyawe. Hari igihe tugira ingorane zimaze igihe kirekire zigahava zikanukira abantu, kuko bakubwiye ubagiye ngo nimunyereke aho mwamushize. Bavuze ati sigaho sigaho sigaho. Amaze iminsi ine mumva aza amaze kunuka. None nanje nzanye nukukwereka ibibazo bimaze igihe bishegeshe abantu b'Imana. Rokita tutu raita shai. Mina. Amina. 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 Yo, hari ibibazo byanukiye abantu, hari ibibazo byaruhije abantu. Yo, ivyo nyene nivyo nje kukubarira. Wambwiye yuko uzotabara abantu no munsi, kandi wabishingiye intaye kugiye gutabara. Ro, haleluya. Ukirambuye ikiganza cawe, ibimenyetso n'ibitangaza bikoreke. Ibiganza abantu bagoroye. Ya baritwaye ku Mana, baritwaye ku Mana, baraje ngo bacire urubanza rwiza. Ro takirash. Amina. Amina. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko Uhoraho akayamukiza yose. Ndaje imbere yawe Mana, amarushwa n'amakuba amaze iminsi yugarije abantu bawe. Uri ingwara za misi yose, impwemu mbi y'inyatsi, abantu bakaba mu bibazo bibura inyishu. Oh haleluya, 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 haleluya. Ndumva imirindi yawe, ndumva imirindi yawe. Uzanywe no gutabara. Tabara, 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 tabara. Bantu bawe ubakomorera iminsi yabo myiza nk'iyo bahoranye. Ndazi kutabata, ndazi kutabayibagira, ndazi kutabaheba. Haleluya. Mwizina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, ingwara nizihunge. Mwizina rya Yesu Kristo, ibisigo bive mu bantu byomoke bihunge. Mwizina rya Yesu Kristo, impwemu mbi y'inyatsi yomogwe ive mu bantu b'Imana. Mwizina rya Yesu Kristo, kurira no kwiganyira bikugwe mu bantu b'Imana. Rota kitara tuta raitaki shaba. Amina. Amina. Ahari amarira hahinduke amariba y'umunezero. Ahari uburibwe hahinduke kugubwa neza. N'umutamakazi yiterere hejuru. Ya haleluya, ya haleluya. Urakoze Yesu kubyumvise, urakoze Yesu kubikoze, urakoze Yesu kutabaye bano bantu, urakoze Yesu kuno munsi ari munsi wa, kandi baza kugenda barabona ibitangaza. Bashika imuhira basanga ibyari bigumye byamaze kudohoka. Haleluya. Ibimeze nk'ibiboshe biza kuba byaboho. Ya bazogaruka gushimira, bazogaruka gushikanira ibimazi by'amashimwe. Bazogaruka mwami kuguhesha icubahiro, kuko wagendanye nabo,
ukabaruhura imitwaro, kandi umunsi muzobajana mu ijuru kuruhuka. Urakoze kuvyumvise mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.